nshuti bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro mushikirizwa ngaha kumbonesha kure yanyu ya BTV. Umwanya mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakiriye abagize ishirahamwe Agakani Group, akaba kandi yashoboye no kwakira abaserukira ibihugu vyabo bashasha bihugu vya Espagne, Danemark, RDC amwe na Niger. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryagendeye ibimenyesha makuru bitandukanye kugira ngo barabire hamwe ingene bakorana n'abantu bakunze cyane abo bita mu rurimi rw'igifaransa influenceur mu ntumbero yo gutegura umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abamenyesha makuru. Turafise n'ayandi makuru menshi tubateguriye mu kanya idonido ry'amakuru yacu. Nongeye kubaramutsa ndabahani ikaze kugira ngo mukurikire idonido ry'amakuru twabateguriye. Nababwiye mu ntangamarara y'amakuru yacu yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakiriye abagize ishirahamwe Agakani Group, akaba kandi yashoboye wakira abaserukizi b'ibihugu byabo ngaha mu Burundi, aribo baserukira igihugu ca Espagne, Danemark, RDC amwe na Niger. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Raymond Prosper niyo nkuru. Kuri uno wa 25 ndamukiza abagize umugwi Agakani Group bakiriwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, bakaba bagiye gukorana n'u Burundi mu bisata bitandukanye nkuko bivugwa na Gatoni Rosine avugira umukuru w'igihugu. Bavuze kandi yuko bagiye no gukorana n'u Burundi mu gisata c'amagara y'abantu cane mu byo guhingura imiti, le domaine pharmaceutique, aho basanzwe babikora bazoshobora gusariza igihugu c'u Burundi imiti ku giciro kitavuna kandi vyoroshe. Eka bavuze no mu gisata c'ingenzi ko hagiye kwigwa ingene gukorana n'u Burundi kugira ngo bashobore kuzana ihoteli isanzwe izwi cyane ku rwego mpuzamakungu yitwa Selena. Inyuma y'ivyo biganiro niyo migambi myinshi yashoboye gushirwa ku rutonde y'ivyo twoshira imbere kugira dukorane n'uwo mugwi Agakani Group. N'icyo umukuru w'igihugu c'u Burundi yabashimiye, aranabizeza yuko u Burundi ku murindi w'iterambere buriko bazokorana neza. Arashinga n'umugwi ugiye gukorana nabo kugira ngo bashobore kwandikwa neza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yakiriye kandi abaserukizi bashasha b'ibihugu vya Espagne, Niger, Congo Iharanira Demokarasi hamwe na Denmark. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yagize ico abasaba nkuko tubibwirwa na Gatoni Rosine asanzwe avugira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Abo bose baje bashikiriza amakete abagena muri ayo mabanga y'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yamagariye kandi kunwanisha imigambi yabo ku merekero y'u Burundi. Uburundi bwigaburira mu 2040 n'Uburundi buteye imbere mu 2060 kugira ngo Uburundi na bagenzi b'u Burundi twese tujane kugira dushitse kwihangiro twihaye. Abakoresha bamwe bareka gutegekaniriza abakozi babo bivanye nuko batamenya amategeko agenga akazi n'abakoresha. Ni inkuru ya mugezi wacu Ange Negrita Irakoze. Kutamenya amategeko agenga abakozi n'akazi ni kimwe mu bituma abakoresha bamwe badategekaniriza kazoza abakozi babo, nk'uko vyemezwa n'umugenduzi mukuru w'akazi no gutegekaniriza kazoza abakozi Asteri Bizindavyi. Kubera amasosiyete avuka ku munsi hariho benshi uhura batarabimenya. Ndakara nk'umwaka wese twaragiye mu ntara ya Cibitoke, bose baratangataye amategeko nta twari tuzi, bakavuga kwemera ati tugiye kubikora kuko ni ku neza yabo
hariho abakozi batubahuka gushengeza abakoresha babo batabategekaniriza kazoza kugutinya gukurwa mu kazi, bivugwa na Arcade Nimubona, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugwi w'igihugu ujejwe gukinga no gutegekaniriza kazoza abenegihugu. Hariho n'abakozi nabo nyene badafasha kugira ngo ivyo bintu bimenyekane, bareka no kugwanira no uburenganzira bari bafise mu gutinya ko batakaza akazi. Ivyo rero bica bigaruka usanga abarondera akazi ari benshi cyane. Ikigo INSS kiratanga inyigisho mu buryo butandukanye nk'uko bishikirizwa na Pierre Nshimirimana ajejwe kwinjiza abakoresha no kwandika abakozi muri INSS. Tugize amazu y'abakozi tuja kwideganisha ariyo tuja mu barabara kunda kwita mu cyongereza roco cyane ku maradiyo gutanga ibiganiro kugira abantu bamenye uburenganzira bwabo n'ivyo bakoresha bategerezwa kubakorera. Kudategekanyirizwa kazoza bishika mu bikorera ivyabo ntibiboneka mu banywanyi b'ikigo ONPR kijejwe gutegekaniriza kazoza abakozi ba leta no gukinga impanuka z'akazi, vyemezwa na Pascal Nyabenda arongoye ikigo ONPR. Biratandukanye rero no muri INSS, ubwo muri INSS urumva nabikorera ivyabo babikora. Muri INSS ibyo bakora cyane usanga bahisha abakozi, bakavuga abakozi bake ntibavuge abakozi bakwiye, canke bagahisha imishahara yabo bakaba twebwe ni leta, bumva ni leta ibijanye mwishira hamwe nyene rya leta, nta uducika rero kiretse aho baba bihenze. Mwomenya ko ku bantu bose bafise akazi mu Burundi abategekanirizwa kazoza batarenga ibice 10%. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryagendeye bimwe mu bimenyesha makuru bikorera hano mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo gutegura umusi mpuzamakungu wahariwe agateka k'ibimenyesha makuru. Inkuru mugezi wacu Jules Verne Nakimana. Mu ntumbero yo kwitegurira umusi mpuzamakungu wari ubwigenge bwo kumenyesha makuru, bumwe bw'ibihugu vya Buraya bagendeye ibimenyesha makuru bitandukanye kugira barabe uko biterera mu iterambere n'ingene bikorana na bamwe mu bantu bakunzwe cyane influencer mu Gifaransa. Didier Rein aserukira Ubudagi mu Burundi ati guhuza iyo migwi ibiri ni ngirakamaro mu iterambere. Et donc je trouve très intéressant et très utile d'avoir mis ensemble ces deux milieux parce que bien évidemment les deux les médias rédactionnels mais aussi les médias sociaux. Ni ngirakamaro guhuza ibimenyesha makuru n'abantu bakurikiranwa cyane. Guhuza ibimenyesha makuru bifise inganda zo kumenyesha makuru hamwe n'ibimenyesha makuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi, bose barafise uruhara mu kumenyesha makuru kuko barafise ababakurikirana. Icivugo rero catowe kivuga giti niyihe ntererano y'ibimenyesha makuru mu guterera mu iterambere y'igihugu c'u Burundi. Natwe turi kuri urwo ruhande kuko umuntu wese ndetse n'ibihugu duserukira twiyumvira tuti nigiki twokora kugira duterere mu iterambere ry'igihugu. Twebwe nk'umugwi w'ibihugu vya Buraya turabafata mu mugongo, ariko ni igikorwa kiri mu mice myinshi. Igice ca mbere uno munsi twatanguye guhuza iyo migwi ibiri, hanyuma tuzoja turaba ibikorwa bakoze n'intererano yabo mu nyuma duce dutanga ubushimwe. Les mettre ensemble, les deux milieux. Et puis il y aura aussi des œuvres à fournir, donc des contributions à faire qui seront primées. Et puis à la fin, donc on va les primer. Nako bwakiriku akiri ubwo rugendo rwamwigishije ibitari bike, acaboneraho n'akaryo ko gusaba ko n'abandi bana bo mwibarabara bo kwitabwaho. Ico nize nuko numvishije bari mu bantu batahura message dutanga. Message imwe gusa niyo badatahura. Message y'ivya politike. Ariko ibindi byose barabitahura. Nico kintu nize, nico kintu ngiye gukorera ko cyane kurusha. Ariko nongera nsabira n'abandi bana bagenzanje nasize mwibarabara ahantu henshi twagiye duca mu biganiro mu binyamakuru cyangwa ku mateleviziyo, nta hantu na hamwe nabonye hari ikiganiro cyo bakivuga nko ku mwana wo mwibarabara. Ariko nyimba uyu munsi kiri ku mwana mwifashishije yarari umwana wo mwibarabara. Mwamenya ko umunsi mpuzamakungu wari ubwigenge bwo kumenyesha amakuru uhimbazwa ku igenekerezo rya 5 Rusama uko umwaka utashe.
Amakaminuza yo mu gihugu c'Ubufaransa agiye kugendera abanyeshuri n'abavyeyi bo mu Burundi kugira ngo babasigurire akamaro ko kwiga mu Gifaransa. Ivyo tubishikirizwa na Hugues Nkengurutse asanzwe ajejwe igisata cyo kumenyesha amakuru mu buserukizi bw'igihugu c'Ubufaransa ngaha mu Burundi. Tubamenyeshe igikorwa kidasanzwe kizoba itariki 2 n'itariki 3 Rusama z'uyu mwaka, aho ico gikorwa citiriwe Salon des études supérieures en France ari irya mbere ico gikorwa kibaye mu Burundi, aho amakaminuza atandukanye yo mu Bufaransa azoza ngaha mu Burundi kugira ahure n'abanyeshure, ahure n'abavyeyi, ahure nabo bose babikeneye, abasigurire ku vyerekeye ivyigwa mu Bufaransa tubicishije muri Campus France. Campus France musanzwe muzi yuko ikorera ngaha anya. Rero amakaminuza atari make akorera ari mu bisata bitandukanye, yaba ibisata by'amashure akomakomeye y'ubudandaji, y'ubuhinga bwa none, ibisata by'ishure rikomeye ryo kumenyesha amakuru mu Bufaransa, mbere no mu mashure ya mbere akomeye ku isi kumenyesha amakuru, ibisata by'amashure y'ukubaka, ivyo bita by'aba engineer n'ibiki byose. Umva nayo makaminuza azoza kugira ahure n'abarundi n'abana b'abarundi kugira bumve ukwiga mu Bufaransa inzira bifata. No bamenyesha yuko muri no mwanya hariho abarundi batari bake bariko bariga mu Bufaransa. Duharuye muri no myaka 3 iherutse turashobora kwemeza yuko hari abarundi barenga 1069 bariko bariga mu Bufaransa muri no mwanya. Mu Bufaransa rero kiri ari cyo gihugu ca mbere kirimo abanyeshuri benshi b'abarundi, mbere tureke n'abanyeshuri b'abarundi n'abanyeshuri b'abanyafrika. Umva uno munsi rero cari ico gikorwa tugomba kubamenyesha kizoba kwakira ayo makaminuza, tubatumira kugira itariki 2 itariki 3 muze kwishure École Française de Bujumbura, aho muzohura nabo nizo kaminuza zibasigurire ibisabwa n'ibihe kugira bashobore kuja kugira ivyo vyigwa vyabo, bashobora kuja kugira ivyo vyiga mu Bufaransa. Mu makuru y'imico n'akaranga, umugenzi wacu Ange Grita irakoze aratuyagira ku vyerekeye indirimbo zugawe n'ikigo Sense, aho aza kutumenyesha ivyavuzwe n'ivyashikirijwe n'abatandukanye muri ico gisata. Bamwe mu baririmbyi bahagarikiwe indirimbo kubuzwa ku nsamirizi no kumbonesha kure, eka n'abahinyanyuzi b'indirimbo zitandukanye bavyakiriye ugutandukanya. Kubwa Arnovich avuga ko umuziki ubatwara uburyo bwinshi, agasaba ikigo Sense kijejwe kugenzura ibimenyesha makuru ko coshira hanze indirimbo zishimirwa. Eka n'umuririmbyi B-Face nawe nyene avuga ko hatoja hanze gusa indirimbo zihagarikwa, ariko ko boshiraho n'idishimirwa kugira hagire n'abategwa intege mu mwuga wabo. Kubw'umuririmbyi Oxy asanzwe ariho agicaruka, bimwe mu byo yasavye harimwo ko ico kigo cotunganya inyigisho zokorwa n'abakurambere mu gisata c'umuziki, ndetse n'userukira ikigo Sense kugira habeho ikiganiro cyo kumenyesha abaririmbyi ico bisunga mu guhagarika indirimbo. Kubw'umuhinyanyuzi Peniel avuga ko hakwiye kujaho abahinga bahanitse biga ibijanye n'inyandiko z'indirimbo, kuko muri izo ndirimbo zahagaritswe harimwo izari zifise insiguro nziza. Akongera akanasaba ko ico kigo Sense ko coshiraho umugwi wamaho wo gusuzuma indirimbo imbere yuko zishika ku nsamirizi canke kumbonesha kuri. Izo ndirimbo zahagaritswe zikaba zigera kuri 33, muri zo hakaba harimo 2 z'abitavye Imana, imwe ikaba yitwa Nyaranja ya Jean Christophe Matata, hamwe n'abagabo bararya imbwa zikishura ya Leonard Niyomwungere.
Mu makuru y'inkino ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryashize ahabona igicapo c'ikibuga Intwari uko kizoba kimeze nicamara kubakwa. Ni nkuru tutategurira na mugenzi wacu Jules Boris Ingabire Batazira Sport. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi rimaze ko rishira ahabona igicapo cerekana uko ikibuga Intwari kizoba kimeze nicamara guhera kubakwa. Ikibuga Intwari nicamara guhera kubakwa kizoba gifise ubwinjiro bugera kuri 25 harimo ubwinjiro bugera kuri 12 bworohereza abagendana ubumuga. Ni kuri iyo nkuru y'inkino turangirije ko amakuru yacu tutabateguriye kuri no munsi kuba tubashimiye mwese mashoko yakurikirana shibire cyane amenyesha amakuru amwe no mu buhinga bw'ivyuma bashwe kudufasha kugira ngo ano makuru yacu ashobore kubashikira atankomanzi. Imana ibafashe naho butaha.